dawe mfasha ndapfuye inzara iranyishe. Numiteho mukiza we umva ukonganya ubwo ugenderera abandi nanjye ntusige. Umutamakazi abarizwa muri komine Mutimbuzi aho bita mu Maramvya kujya gatanu mu Mahema iruhande y'ishure yo muri Paris. Umutamakazi rero dukuye n'ibinanka murabona yuko akuze. Ubu rero ari mu basamburiwe amazu n'imvura yo mu Gatumba. Ubu rero baba ngaha mu Maramvya mu Mahema. Umutamakazi rero aritabariza akavuga yuko inzara imugiriye nabi. Emwe bavyeyi ndabahaye mwaramutse ndatakambye ndabaramutsa kuko muri abavyeyi b'Imana. Dawe mfasha ndapfuye inzara iranyishe irashinge na rugero singira uwo mu nzu ntuma antabariza nta no mu muryango nta n'umwe mfise naho nopfa ntawo mu muryango azoza zoganduka ko n'abarundi. None Mana mumfashe dawe wo mwijuru ndi mu Mahema abavyeyi aha rero inzara iranyishe ndagwaye munda sitoma byose birankuraniyeko. None bazeye mundabe murabakirisu b'Imana nkeneye ubufasha bwihuta muntabarize kuko ngeze habi sinzi uko monsanga mugomba kumfasha munyaruke n'ingoga se bavyeyi. Umutamakazi rero murabona yuko ageze mu zabukuru ngo nta nagasabuni ashobora kuronka, imfungurwa azironka kugihamana. Eka tubajije muri rusangi ubuzima bw'ababa muri iyo site bumeze nabi ngo babafashisha ibifungurwa bike cyane. Inzara yoyo usagaseseshwa rumuri. Umutamakazi rero arushe akitabariza. Uwokenera kuja kumuraba canke akagira icamufasha yogenda aha mu Maramvya kujya 15 mu Mahema yegereye amashure yo muri Paris. Ukaba ufise udufungurwa, ukaba ufise ico ugomba kumufashisha urakimushira. Udafise umwanya wo gushikayo naho urashobora guca kuri nimero ukamuvugisha. Akajwi koko karongorotse aracagafise naho biboneka yuko ashaje gose. Abantu nk'aba rero kubafasha n'umugisha. Aha nk'ahandi mu Zaburaya, muri Amerika no mu bindi bihugu biteye imbere, abantu nka mwenaba baba bari mu bigo bafashirizwamwo nk'abana batoya. Baba bafise ababamesera impuzu, ababagaburira, ababoza, ababatera inkuru, bakabatwengesha, akaba ariko kazi bafise. Ariko twebwe mu Burundi raba abantu nk'aba ayo bariko barabona. Murabe umuntu akuze nk'uku aba mwihema, imbeho n'akantu, inzara isukurike kubera ubukene. Vy'ukuri murabona yuko Satani yatunyaze umunezero. Narigeze kubereka ingene bafata batama n'abatamakazi mu gihugu ca Finland. Ndababwira yuko natwe dukeneye gufata neza abantu bageze mu zabukuru kugira ngo barangize neza urugendo rwabo ngo ngaha kwisi. Ariko kandi ndizera ko natwebwe iyo ntambwe tuzoteba tukayishikako. Iyo abategetsi rero bariko baravuga ngo abantu baranezerewe ngo ntanza ririho mu gihugu c'u Burundi, babe baza baratembera hirya no hino mu Burundi baraba ingene abantu bamerewe.
inzara yoyo iriho, ivyo ntawe wo kwirirwa aranabitebako. Abategetsi bacu rero bareke kuvugana gahemo. Uri umurongozi utegerezwa kuba ufise ico bita intuition, utegerezwa gusoma abo urongo ukaraba uti mbega babayeho gute, bamerewe gute, barafise ico bafungura, babayeho mu buzima bumeze gute. Iyo ugiye ukabitegereza ku maso urashobora kubona yuko babayeho neza canke babayeho nabi. Kino gihe rero witegereje abarundi ukitegereza ubuzima babayemwo, woshobora kubona yuko babayeho neza canke babayeho nabi. Tugerageze kuba tuvugisha ukuri rero, ivyirabura tuvuge ko vyirabura, ivyera tuvuge yuko vyera. Mugabo tureke kuvuga yuko ivyirabura vyera. Mu gusozera, akandi gatangaza numvise kababaje, nuko twese twari tuzi yuko aya mahema yubakiwe bantaho nikora. Ariko rero ngo hariho abantu baronkejwe aya mahema atari bantaho nikora. Abo rero ngusanga bayakotesheje, bakibera mu mihana yabo bakotesheje aya mahema. Mwiyumvire, amahema yagenewe kubamwo bantaho nikora, ugaca uyakotesha ukaronka amahera muri bantaho nikora. Wewe ufise urupangu urakotesheje ihema rya bantaho nikora. Aho hantu hari hagenewe bantaho nikora, waragiye uvuga yuko uri ntaho nikora. Murumva yuko imfashanyo yari igenewe bantaho nikora ihabwa abataribo. Vyumvikana ko aba bantu babiyanditse ku mazina ya bantaho nikora, nibiba bije kubafasha nibo babipokera. Iki kintu kirababaje gose cane. None abantu nk'aba boreka kwicwa n'inzara gute? Ibiba bigenewe kubafasha bica bifasha abantu atari bantaho nikora. Ibi rero novuga yuko ari umuvumo mubi. Iyi ngeso ni mbi cane, abarundi barakwiye kwiheba. Harakwiye no kuba amatohoza abantu bagize ibintu nkamwe nibi bagashengezwa. Vyambabaje cane ukuntu umuntu ntaho nikora usanga ariha ihema bamwo, mu yandi majambo arapanze. Ivyo bintu mwebwe muvyumva gute? Birababaje cane. Satani yaratunyaze umunezero. Tubwirizwa kugaruza vyanka vyakunda. Imana nibahezagire mwese, reka twibananirize urugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.